Uni we Jisya ariko kweri kubera iki abasuri kubera kumenga ntibabona ndake kirungo kweri ari abana bagisoze ndake ukunyene winde gitanguye kutari wambariye rega biragoye naho cigira abagore bakandi pasteur Namahoro pastor kisa ego sha ndashima ewa pastor je ndafise ingorane cyane mbona nisi yaje kurusengera byagenze gute umugabo wacu amaze imisi myinshi sindamukora umugabo urumva ufise ubunamisi ewa pastor ndagusavye ufasha unsengere ewa ndaguha imiliyoni 2 ufasha Jewe umugabo wanje kumurondera ego gusenyiza miliyoni 2 ziyemeje uzozima ndaguha imiliyoni 2 uzozima ego friend ufasha unsengere Jizo miliyoni 2 jewe nzozikorera umugabo ngiye kumurondera ninamubura je nzofanda kwirongorera ko naje umugore wanje agumaja mu gahinga atumaja mu gahinga gusa ariko anye ndipatenda byihangana saciye kumva no pasteri kenza mukurondera worondera kwanza umugabo wanje ari imiliyoni zizoziri neza cyane sawa we turabona yani masha ikoresha ego sawa tuzovugana ndaguzoba inyishu sasa wi oya bo bakobwa nabo basaza ahubwo nyaruka nyene tugivugane ndigaha nyene kukabasaza amahoro pastor komera mwe umeze neza rero ndashima nawe kimeze gute aje kiramoye nigiki yego hewe rero je urumva ari akantu ragomba kukubarinde ko ducatinga zi yuko muri ya rusasuma baheruka kugira mu Burundi erega ngo batoye ngo bahungu 500 hamwe n'abakobwa miliyoni 2 n'igice naravyumvise gushingiro wanje nabandatigisha mu rero urumva ubu ngo basaze ngo urumva baguma baza kunyirega ko ngo tubatete tubarongore abahungu rero ubu nini ngorane jewe mu bahungu bose baza kunyirega hariho umukobwa bavuga yuko ari cyamamare nta muntu numwe atavuga yuko ngo bahuye nawe jewe umukobwa nabuze ivyari byo babura mu busambanye reka kimwe muto bw'Imana oya reka hewe nukuri ko Imana n'amayobera nuko nyene bazi sinzi ko hari ico wobo bizi jewe umukobwa afise akadiri kiwe urumva afise akadiri kiwe yampaye miliyoni 2 ndabandire muhungu amurongora hari umukobwa uko nyene umurongora gusomba akadiri hana numva ko ngo bana mbaho yabamatse hewe ariko je shaka rero ndonde rega muhungu mvuga rega mahina nataronderwa wetse nama ndakubari wishinze umavye ndaye bakuyozi nuze rero muri abasore bawe shaka basi ndonderere yego umuntu umwe bacha mbega uwo mukobwa ngo bamwitwa amurika Jisi yashaka umuhungu amurongora ngo yaramubuze yitwa Jisi yashaka umuhungu amurongora yego hewe arafise nyashi ni big nyashi arafise big ni katreje arafise isusu arafise inyuma y'urugo nta kibazo nibaze aho rero aho muturakoreye wumva uje shingiro kwa nawe nyirimo amajeni uvuze yaguhaye 2 million nta ngorane wewe ntaco iconya ndazi turagishoboye nubwo umukomissionnaire twomuha desa gusa ntaco ico tugiye kucirukamo Duce kubiti no kumabuye ngiye kubona abakristo biwanje bato batavisa nk'abagiso nka batatu babasore yego niko kuba murongora nawe gende baza biwawe numva okay yewe nukuri ko Imana ico kintu mvuze nico wowe tuje kugisatira sawa nta ngorane ndagusabye fasha nzoje mu ijoro kuri modoka mahoro mwene dani namahoro cyane mu mutsi w'Imana kumenga ndabaciriye jenye nayiko ndasenga ndifuza kugura imodoka ari ndifuza kuja hanze kandi ndifuza cyane mwene data ariko kubw'Imana kandi sha warambariye yuko ugize imisi wifuza n'uwo mukubakana gushaka kunyo yego kubusanzwe ko je ndifuza umukunzi twokubaka ariko fiançaye ariko ntiharagera akantu rero nagomba kukubarira ari akantu nagomba kukubarira vyiza cyane uburyo umukunzi nico mbarira ako kantu uko nari mazindwi ngira amafungo ejo rero mwijoro naraye nderekwa narose umukunzi agukwiriye muzokunda nukuvuga waraye urerekwa warose ibijanywe na wewe umukunzi yokunda jewe ego rero uwo mukunzi subundi numukunzi yitwa Jisya
Ego nareretswe neza, arafise nyashization, arafise ngidi, arafise inyuma, nukuri kwera ibisusu nta kibazo nta ngorane. Rero uyu munsi rero umukama yavuze ati uyu munsi yatashe iwawe, uwo muhamagaro rero w'umukama ntuze kuwanka kweri, narije kukumenyesha. Umviriza rero Pastor GISISIRE. Yego. Twumvikane kandi unyumvirize gatanu kugeza kuri gatanu. Cyane gose ndakumvisha ahubwo byongeye. Ubu karashize ngani ngo weretswe indaya nkijya yo kuri rezo social. Indaya yarongoye na Facebook, indaya yarongoye na YouTube, irongorwa na TikTok. Ngo ibe umugore wiwanje. Mbega mwene data. Ntuzi rya jambo umukama yavuga ati sinazanywe n'abakomeye ahubwo nazanywe n'abagwayi. Kandi umenye yuko hari ikintu bavuga ngo imvubu yiyankishije kurongora ingo. Byarangiye irongo yakanyegera. Ndagiye wewe ubwo n'ubutumire bw'Imana Pastor GISISIRE ugira ibihe byiza. Tekereza nkubwire none nuco ugenda ntarakumbira. Ndiko ndirenganira ndabivuze nkuko nyirenganira. Ujya mukobwa ukuntu umaze imisi mbona yasaze kuri rezo social. Ubwo ntiyaguhaye igiturire ngo uze kubesha bene. N'izina rya Yesu urumva ivyo bintu. Nta mwene wanyu ufise. Oya. Ego. Uzi n'ibintu ntako ntori rya ndaye kubera wewe genda umuheso. Nta kundi gusa Imana yo yizoguha intuze. Urakagenda uragashira wamugesera urabona ingene unyiciye idiri ipfu. Pana gamurozi. Cyende murozi Yo waramukise wanje. wari wambonye. Nakubonye sije mvuze ngo Genda uraba bugenda uraba hajya bijanga. Sije mvuze ngo wamurozi we. Ninde nabikoze. Yagiye shetani. Amva gutene. Ahubwo rewe umukise wanje. Jewe nashaka kubagira numvise nyambari rya nabonekewe mw'ijoro. Wabonekewe kuri jewe. Ege nami gikorane narakweretswe. Jewe uyu ndavuga ati hari indaya mukundanye. Ugenda yawe ndabona ko mikazoze tazovyara. Gusa camvuga ati jewe ndabona umuntu umushingiri wanje arimba mu gikorane umukiza ya kabiri. Ndabona yuko ari we mwobana. Kandi urugo rwanyu naragweretse mw'ijoro. Ibibondo kandi byaye byandoneza ariko Imana. aho uvutse kuri. Iriko ngo yuko wewe Uvutse oya. Mwaza nkabahuza. Wana wewe uri mu kajyambe arimba mu kare ya kabiri umukiza wanje. Ayibona? Yakanirimba Ijya ndayibona, ijya ndayibona. Nyenye nyimbamba. Yitwa gute? Hungu umukiza. Ndakora ngo umukiza kabiri. Uwo mukobwa. Ndio mukobwa yitwa Jinsia. Kandi rero. Jinsia? Bava imuneza. Amaze kubyara rimwe. Kandi Bana jewe uri kunyereka ko umuntu amaze kubyara jewe kandi shaka umuntu akirizo. Banzureke. Bugi swiki. Sigimo. None ziracaba. Abyumva. Bavuga Umviriza. Umviriza. Ikintu kimaze kurama. Ukabona ko kibyara. Ico kintu aba original. Aho twara rya muntu uzi ko atazovyara cyangwa uzi ko azovyara. Ubukeka. Oya. Ije twarutamena. Wewe nta mutoyi wa office. Na office. Nta mukuru wa office. Office. Urivuka. Je ndi kinege. Uri kinege. Umwana w'Imana nese Nta mugenzi. Yesu nari kinege. Edozi Bimana bimana Yesu wewe. Kuba zibimana kurya usanga ciri kinege. Wavuze rero ngo dukundanye kwanza ngo ni diamond. Wavuze ngo dukundanye ni diamond. Nyambara iki diamond na cenzo iki diamond. Wowe umviriza. Nimvuga ko umviriza. Jewe narakweretswe ko. Unyereka ko nkande. Nushaka je ntora umugore jewe w'umuntu anshimiye. Ijisho ry'unde ntiri gushira. None no mukisi wanje. None ndo mukisi wawe bisigura yuko ivyo arivyo vyose wombwira no cane. Nakisi ubu kubereka umukisi. Singeza rero. Ahubwo genda mve imbere. Ndaguhomora. Emwe. Zorongora ibihunasho uzobibona. Zorongora ibihunu uzobibona. Hariya pasiteri bikigera ko nta ninde urabwira cenza kurongora umuntu ancaguri ijisho ryone ntego gushimira umugeni wawe. Halo pastor, ni sawa? Urakomeye. None yaziri yagenze gute? None umugabo wanje? Ngira rero pastor. Ego. Sawa. Ni sawa. Twakiri kumwe. Ego sha. None kumwe. Urumva ingene byagenze ku rushengero. Byarangoye cyane. Kayamaze kungora. Ujye mukaba namubutse. Namubutse ntarondeye nyamba aho ngo mu Burundi byagenze gute? Baraya barabuhevye.
kuno ndana naramubuze baje kwa pasteur babiri hano none bere ngajya ngaho inyuma wina waciye yazi ni fresh uko bien uyu ni madamu wangu oya uni wa wundi yatumye idiri yadi nakubwira yo miliyoni zibiri n'ubunyene uni we jisya ariko kweri kubera iki abasuri kubera kumenga ntibabona ndake kirungo kweri kirungo ewe mbare twabutsa nukuri kwimana burya rero twajuje kwikubarira nukuri byarase burya ubona twaragiye twararondeye kweri twararondeje biranga kabisa twararondeje basi jewe nka jewe basi naragerageje kuja mu masengero ndagirane byarase gusa rero umuti wa byose jewe ikintu mbona wowe zanizo dimiri wowe zanizo demiri ntangorane jewe urabibona yuko nsanze mfise umugore nzoca niyaranja ndamubakire hariya mu Kinindo wondi bazuzo urafise amahera we nawe tuzoca turaba ahantu hariya nyene mu ntuza mu Rubirizi ndakubaki yego nukuri ntiyonjika ndabona ari abana bagisoze ndake uku nyene winde tanguye kutari wambariye rega biragoye naho cigira abagore bakandi pasteur werega urabona natwebwe burya ba pasteur biratugora sana reka sindakwereke gisisire yego naduhaye amafaranga yego tugende ku mupfumu tunondera mu kabo Abafumu oya je byabafumu oya je ago kirungo wende aste bibona kandi wivyo byose niwe wabiteje wasi nabiteje none we sinayikunda kubarira none je ndamwirongorere ndavyimenyere hama urumva sino tugabana sinari kugo none sino guhaye seyeza muri 2 million nena gutumye mu bakisi bawe uzane umugabo umwe ntamubuze ntaje cyane ndamubuze oyo ubwo no burova ndakimebwe uko niko umuronyi ibintu imana ibakimana none ko yasije ku mapfumu mbasha tugenza gute rero nawe urabibona yuko twiyangishije mbe bavuga ngo ajye ngo wanka ngo unyara ngo kazana ubunya indirimbo shimangira kushuwe wantibi haruwego hejuru